Ya rero aka kanya tugezemwo ni ka kanya ko kumviriza ibibazo biri mu Barundi baje muri kino kiganiro mu bitege yompi guhera ku ntango kugeza ku kibazo ca nyuma ndetse n'inyishu zagiye ziratangwa. Nyakubahwa Ambassadeur z'u Burundi, turagushimiye cyane kuba waje ngaha ukaza ku bitumire bw'Abarundi ukashikiriza ijambo ngaha. Ni igikorwa cyiza ukoze gihambaye, nta kibazo mfise mugabo twakugushimira kuba wacitse ngaha, hanyuma ukazana n'abaserukira Nawe. Ibi byerekana imigenderanire myiza afitaniye afise ubutumwa buhambaye bw'igihugu, kandi ubwo butumwa buhambaye turashoboye kububona. Rero nashaka nsabe bakiri ngaha bataragenda nabo nyene ko babonye ufise imigenderanire myiza, bishobotse nabo nyene baduhimiririze abagwiza tunga bo muri kino gihugu batavuka mu Burundi, nesesema batavuka mu Burundi, nabo nyene nkuko babara ati mu Burundi hari amahoro, ni igihugu kigenderwa, maze bashore imitahe ya mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigenderwa, ni igihugu kimwe amahoro, uravyemeje kandi ubifitiye ubuhamya. Rero iyo nuko bariko baragenda mugabo nuko bariko baragenda baravyumva. Turabashimiye cyane kwa maje mubarira abanyamerika bashora imitahe mu Burundi. Bashora imitahe mu Burundi, ni igihugu c'amahoro, ni igihugu kigenderwa. Hanyuma turagushimira ko uhamagarira Abarundi kuja hamwe. Ujya mu Burundi bavuga bati ubugirigiri bugira bangahe? Bugira babiri. Tugiye hamwe no mara aho tuva, no mara ntuze raison yatuzanye mugabo tugiye hamwe tukavuga tuti reka umwe wese aterere atanga umutahe wiwe. Mu Burundi ngaha muri kino gihugu hari ibyo bita ntuze privacy, badakunda ko amazina yabo address yabo ijya habona, mugabo urashobora kuvuga ati reka nje mu gitigiri ariko privacy yanjye ndayigumane, jya muri icyo gitigiri noneho twubaka Burundi, nubwo izina ryawe ritoja ku murongo ariko uvuga ati hariya ndimo, ku mutima wawe uvuga ati hariya ndimo. Ni ibintu bihambaye, ukoze neza kubiduhamagare muri ibyo. N'abadashoboye kuba babonetse ngaho bakabyumva aho bari, turazi yuko bagukurikirana, hariho abajejwe ubuhinga bw'ibyuma, irashobora gushika bushike hose, ubwira n'abandi bose ubwo muri ngaha mugende mubarira n'abandi bose ati si migambwe saho twavuye no kugira duteze imbere igihugu cyacu iyo twavuye. Nta kibazo mfise, byari byo kwa gushimira wako. Murakoze cyane nyakubahwa Ambassadeur. Jene Kwizera Samson, kwizera nitwa Kwizera Samson, izindi to pasteur. Manje gushimira Abarundi bose ubwa mbere ku buryo batwitabye mu kuja mu mashengero yacu, aho dushobora kubandanya tuvuga ururimi rw'Ikirundi, hanyuma tugashobora no gukurikiza umuco w'Ikirundi, kuko hariho imico y'Ikinyamerika igoye. Rero icyo ni ikintu gikomeye. Nkabashimiye ubwa kabiri BDUSA kugerageza kugira ngo baguhe kaze ushike ngaha. Twanezerewe cyane, mwagize neza cyane. Hanyuma nyakubahwa tugushimiye cyane kurondera umwanya kugira ngo uze kuvugana natwe. Mfise utuntu tubiri ngomba kubaza kugira ngo sintware umwanya w'abandi. Ubwa mbere naragendeye igihugu cy'u Burundi
nyuma y'imyaka nka 18 ntari mu gihugu, hanyuma ndahagera ndahabona kandi hari mu mwaka uheze nta umwaka nturahera mvuye hari mu kwa gatandatu narashitseyo ndabona itandukaniro rya kera n'ubu aho nahava ko nahavuye hari intambara hano abarundi benshi batarasubira mu gihugu batazi neza inkuru y'imvaho. Rero muko uyu mwene wacu yavuze wadushikirije inkuru y'imvaho ko umutekano uhari kandi nanjye narabyiboneye, narabonye ko umutekano wari uhari aho nagendayo. Mvuye no muri ico gihugu hari ibintu bitoya nagiye ndabona ari byo nagomba mbaze, kubera ko watubwiye neza ko nyakubahwa mukuru w'igihugu nyenicubahiro mukuru w'igihugu afise umugambi kandi yasabye abanyagihugu bose ko muri hangana gato abanyagihugu bose bogira amafaranga kandi bakongera bakagira ibyo kurya kubera mu nda hari inzara akazinduka inzigo. None muri uno mwaka cyangwa mu myaka 2-3 iri imbere murashobora kutubwira guverinoma y'igihugu cyacu yo bifise uwuhe mugambi igomba kurangura cyane cyane kuvyerekeye amagara y'abantu, ivyerekeye infrastructure, amabarabara n'ibiraro n'iterambere, hanyuma indero, amashure hamwe n'ubutunzi muri rusange. Muri Amerika narigeze kumva bavuga ko mu mwaka wa 2025 hashobora kuzoba hari imodoka ishobora guca hejuru ukagenda ugeze ahantu ugasanga hari ambutiyaje, hari ugaca kuguruka ugaca hejuru ukagenda kubera ushobora kurindira. Izo modoka zizoba zizimbye cyane gose ariko bavuga ko zishobora kuba. None kwigiye nagenda mu bihugu nabonye hari ikibazo c'amagara y'abantu, ugasanga hariho nk'ahantu usanga ata ambulance hari kabisa, ugasanga nka province nzima harimo ambulance imwe cyangwa ambulance zibiri cyangwa amavuriro. None leta yobifisiwe mugambi mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 6 iri imbere kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Narashoboye kubona ahantu hari abanyeshuri bashobora kwicara hasi bari ku ishuri cyangwa bataja no ku ishuri nko Terence yabivuze yuko tugifise abanyeshuri bakicara mu rugo ku mpamvu z'ubukene cyangwa kubura abantu babahimiriza ngo baje ku ishuri nk'uko hano hagize umwana aguma muhira bategerezwa gukurikirana ukabona twagwa mu gutungane kubera umwana atagiye ku ishuri. Mbega leta yacu irafise umugambi wo kugira ngo abantu bose bashobore gushika ku ishuri bavyanga cyangwa bavyemera ariko baje ku ishuri kubera tuzi ko ariko kazoza keza. Amabarabara n'ibiraro narangije urakoze. Amabarabara n'ibiraro twabonye hari ikibazo gikomeye cyane gose. Narabonye ko batangiye kubomagura hariya, naratinye gutwara gisagara cy'Ubujumbura no mu ntara hagati, ahantu nyine nashobora gutwara ni Bubanza hatoya naho nyene akofise ubwoba kubera nabona abantu hatagira amategeko kabona umuntu aguciye ngaha kandi kubera ibarabara ryononekaye. None hari ikintu leta yacu ifise ku mugambi, twebwe turifuza gukora imigambi mu gihugu kandi turamaze kubikora. None leta yiteguye kudufata mu mugongo gute cyangwa ufise nk'umugambi ukaburangurira mu gihugu leta
izofasha gute murakoze? twagiye tubasabe kandi umuntu ari bubatse ibibazo avuga ati nk'akarorero nyakubahwa ko nifuza ko ashaka guteza imbere igihugu nobikora gute nk'akarorero, uwundi avuga ati ko mbona amashuri akenye ni gute tworonka iterambere, uwundi avuga ariko nitwakomeza gusigura turera usanga abandi tubafatiye umwanya kandi benshi bafite ibibazo. Twari dusabe twese dufashanye kugira ngo umuntu wese abaze ikibazo kiri specific, hanyuma kugira ngo tugombore umwanya n'abandi babonerweho kubaza. Murakoze cyane. Ku kazina nitwa Karenzo Yakimo kandi ndaneze kugira ko mugayo mwake mubaza ikibazo cyane kiri ku mutima. Nyakubahwa Ambassadeur, turaneze kugira ngo watoye ishuri shushika muri state kugira ngo tukwibonere ibona kubone, kandi abatunganije uyu mwanya nabo nyine imari bahezagire. Benshi twakubona ku mafoto nta n'inamba zawe twagize. Ubundi niwe yavuze ati sindarinze ko twohagaranye na Ambassadeur mu byumviro byanjye, nanjye sindarinze ko twohwanye mu nda twahwanye mu nda. Rero Imana yo hejuru mfise ibibazo bibiri kandi sinebya. Icya mbere wavuze yuko inda ari kirimo kandi n'umufuko ukaba ari kirimo. Iyo ni ijambo ryavumbiye umukuru w'igihugu. None ko waduhamagariye kubwira icyo dukoze mu Burundi nkatwe turi muri Amerika, ko mperuka nzi umuntu avuye ino batamworohereza kwinjira mu gihugu, arinda gusabwa n'imiturire mbere kugira yinjire, agasabwa n'amahera y'ubwongereza pasipoti yarenze ay'abantu. Mbega bizotworohera gushyiramo ukuboko kandi tubikemwa dusa n'abantu batembeka, kuko uwemerwa ko ari umwana w'igihugu ahabwa akaze nk'umwana w'igihugu. Icyo ni ikibazo cyane. Icya kabiri, none kuduhamagarira kubaka ikintu cy'akarorero mu Burundi nk'Abarundi, mbega hari icyo wotubwira leta yoba yarahinduye kuri bamwe bikwegera ko ibyo bafashije igihugu bashyira mu mifuko yabo byoba byarahinduye? Niba byarahinduye ubitubwire twumva amahoro. Imana iguhezagire. Ntagira nshimire cyane sina aka imbere ya Samusoni wavuze ubwa mbere sina akazina kiyo yavuze na ngira Okay, nagira nshimire Pierre, nshimire na Karenzo na Samson bashoboye kubaza ibibazo by'intangamarara. Hari abantu benshi genda umwigisha muri abo ndabizi yo mu ishuri kenshi abanyeshuri bashobora kuva mu ishuri batabajije ikibazo na kimwe bavuga ko wabyumvise ibintu kandi atabyo wumvise kubera habuze umuntu gusa yugurura ngo abaze ikibazo kimwe. None rero ndabashimiye kubona mwuguruye n'ubwoba kugira ngo abantu ndabasabye mwumve ko muri amahoro. Ubu tuza kuvuga mu Kirundi gusa nta bintu byo kuza kuhingura mu rundi rurimi rushobora kutugora umuntu agasanga yavuze ikintu nk'uko kitategerezwa kuba. Ngaha turabarundi
reka tuvugane ukuri dufashanye mu kumva ibibazo nuko twoshobora no kubitorera umuti. Rero na wa mbere Pierre yavuze ati nta kibazo mfise ni kubashimira ati kandi nabo bashitsi mwazanye biraboneka yuko bashoboye, biboneka yuko muri ko murakorana neza na leta yo ngaha kuko ntibari kuza tudafite imigenderanire myiza. Uburundi na Amerika ntibari kuza ngaha hajya kubera imigenderanire myiza. Nicyo gitumye iyo migenderanire myiza natwe twoyivyaza umusaruro. Nicyo gituma mumva ahanini arico novuga ijambo ryarishikiyeko. Muti rero muzobatubwire nabo twe mwatubwiye ati nabo mubabwire bazana imitahe mu Burundi. Nagira nababwire yuko je nashitse ngaha mu kwa gatandatu ku mwaka uheze niho na Samusoni yavuze yuko aherukira mu Burundi mu mwaka uheze 2021. Je kuva ubwo maze gusubira i Burundi gatatu, rimwe mu buruhuko mu kw'icumi na kabiri, mbwa mu kw'icumi narashoboye kugira amahirwe yo kujana abagwizatunga b'Abanyamerika. Mu kwa gatatu naragize ayandi mahirwe yo kujana abandi bagwizatunga b'Abanyamerika. Murumva rero namwe ndabasavye mu bagenzi mufise ngaho Abanyamerika mubabwire uti nimuze iwacu ko nyabagendwa kuko birashoboka. Je nkunda kubwira abantu bene wacu igihugu cacu murakizi iyo kiva aho kigeze niyo kija. Ubu nagira ndababwire yuko muri Afrika ndeke kuvuga no muri igihugu cacu ubu hageze aho uko isi yose ihurumbira kujana y'imitahe hariya. Kuvuga rero yuko abarundi bene wacu ari kujyana kara kuko mureke kuyijanayo abamenyereye ko investisa babazungu bazoyijanayo kandi uco usanga nawe ujanye ico kintu caramaze kwaguka usange your room is no longer there. Nico bituma nibaza yuko ari ukuvugana aho igihugu kigeze, opportunity zihari, igihugu cofasha kugira ngo corohereze abagwizatunga ubwa mbere b'Abarundi. Ivyo navyo hariho ibisata vyagiyeho bijejwe korohereza abagwizatunga. uri Murundi uja muri ruhara akakubwira ibisabwa, uri umunyamahanga akakubwira ibisabwa. Donc murumva yuko hariho ama institution leta yashizeho kugira ngo yorohereze abagwizatunga baje mu vyerekeye amataxi bivanye n'ivyo baje ko investisamwo. Usanga babahaye ama exoneration, ivyo bita kutariho amatagisi y'ivyo kwinjira kubera ivyo bintu bije nko mu mugambi w'iterambere novuga igihugu cashize imbere gutyo uburorero bwinshi burahari, ibintu vyanditse. Igikuru nibaza gusa no kumenya ko ivyo bintu bihari, abantu bakabisigurirwa, hama abantu nabo bakamenya yuko bafise uburenganzira bwa mbere. Hama yahereje gushima nanje ndabashimiye kandi nibaza yuko turi hamwe twese nkuko je nabivuze. Je nico civugo canje, je mbwa abantu bari hamwe baragira inguvu. Umuntu azobabwira babesha ngo abasambure kuri utu canke turiya, uwo umwansi muzomugwanirize hamwe kuko akene ko mwese muba faible, muba weak. Uwo muzomurabe hamwe umushirira wandi utireka twebwe tugende, ntidushobora kuba hamwe kandi ukushaka yuko tudashaka kubaka. Abantu benshi barabikurikiza ariko si byiza. Pasteur sa kiese Pierre abandi Pierre namwe muba muri pasteur
ndi mwishengero mugabo sina kami nagira nshimire rero abapasiteri mu bajije ibibazo guhera kuri pasiteri Samson kuko kuba hanze abantu bashitseho mu buryo ubucange buriya uruhara rwo kubaka imitima ni ikintu gikomeye cyane kuko abantu benshi baraba lost barazimagirika igihe bagiye mu mice itari yabo bakabura icyo bafata n'icyo bareka umuntu rero arabahimiriza ati muje hamwe ni ikintu kibatuma mugira icyo no kwita ukwiyumva positively ivyo navyo wiyumva honyene ushobora abantu bashobora kugutoramo ikintu umuco wawe uwo muco wawe nawo nta handi hantu uzokura ahanagenda babwire yuko ngahanya umuco ngaha muri Amerika urashobora kuwigana muga umuntu azoguma abona yuko ari uri kurigana atari umuco wawe ni ukuvuga yuko muhimirize kugira aho mushobora kwigishiriza imico nanezere mbonye urwaruka rushobora gutamba rushobora kumviriza ururimi kuko icyongereza uzoshaka kukivuge nk'umunyamerika ngaha muga at the end umunyamerika ngaha azokubaza ati yeah black from where so ukazobura aho uvuga uwo munyamerika azocagira ati so ati none tubigenze gute you don't know even where you come from and they want to say many things here to beat America urumva ni ibintu mengo bigoye gutegera muga kubaka amasosiyete ni ikintu gikomeye cyane umuco kuko uwo muco ni utuma uba ngahonya wiyumva n'ivyo ngaho ukabikora neza bakavyemera kubera bazi yuko uva n'ahandi nawe president nibavuga ko umuntu ware ava ikisumu muri Kenya niyatwaye ngaho kubera bazi ati yego n'umunyamerika yaronse citizenship ivyo ngaho arabizi aravyumva yaragiye kwishura aravyumva mugasi musu turazi yapfa donc rero ntihage murazo kwibaza ngo azokwemerwa kubera badazi yapfa ko ndaza abarundi batavuga niyo bapfa turamaze guhura abango je sinhe kubyara ngo je mvuze byaho no mugaje ndivuga ndishaka kureka kuvyumviriza you get in front of white he consider as a Burundian nta muntu uzobwira ngo James Zuru rimeze gutya ngo ndagororotse ndi mugufi ngo nereye urabona ububwa bwose mu gihugu twaciyemo bwatumye abantu bicana atakintu na kimwe bapfa bavuga ururimi rumwe babana bafite itongo rimwe bahana uburimbi abantu baratwemeza yuko umwe atandukanye n'uwundi umwe azi ubwenge undi atazi ubwenge turabijako kubera inyungu z'abantu bake abantu baricana nabwira abarundi ntibicanye kubera bankana nibomoranye kubera bankana haje ikintu kibi n'ubutegetsi bubi ubutegetsi nibwo bwica kandi si abantu benshi usanga ari akagwi k'abantu bakeneye gukingira inyungu zabo bakaca bashikaho bateranya abantu Uburundi niko bwabaye ubu rero yakoze kubivuga ati ibintu byarahindutse President wa Republika yaravuze ati ibintu by'ubuhimbiri byo kugwanira intebe za politike reka tuzivemmo twijukira iterambere muzosubira kugwana n'ubundi benshi bapfa inzara uko azi yuko agiye muri politike acaho umukuru hama agaca arondera abantu ababwira ati nimuze mugo ugasanga yabahenze niba acaho umukuru mugasi bose ntibashobora kuba bakuru aho kubarondera ico barya ngo bahaga umwe wese yisumire nk'uko kwino ino bose baja muri politike mugari y'amategeko aha uburenganzira umwe wese icyaye karakora kubahirizwa nibaza ko ari ico cyo gushira imbere nico bituma muri leta duhamagarira abarundi bose ukumenya yuko ibintu byahindutse kugira ntibasigare inyuma nabo mu guterera umuganda mu kubaka igihugu biciye mu iterambere
yavuze ati none mu by'amagara y'abantu, mu by'ubutunzi, mu by'amabarabara, mu byo amashuri, ati leta yoba iriko igira iki. Nagira ndababwire yuko kuva mu 2015 mu kintu cerekeye indero, amashuri yongerekanye, bubatse mu myaka 5 amashuri arenga 2,000. Bari basanze amashuri ashika 1,000 amajana ane amashuri ntiyashika n'amajana 5 warasanga kure na kure. Hama nyakwigendera Perezida Nkurunziza yarangoye igihugu, aravuga ati nkeneye yuko ku musozi hose haba ishuri, ntihagire umuntu azokwishimikiza mu ishuri riri kure ngo sinjayo. Ivyo nagira ndababwire Dr. Terence yuko ivyo byafashije cyane kugira ngo abanyeshuri donc abantu baba ngaho bashobore kuja ku ishuri aho nyine. Byarabwitije abanyeshuri cyane, hama baca barubaka n'ivyo bita amakoleje, ni kuvuga baca baca ngaho nyene, ati komine yose itegerezwa kugira aho abana bahejeje amashuri mato mato bashobora kuja. Ivyo rero byarunguye. Hama ama university, twari dufise university imwe burya y'u Burundi niyo yicigakiza, hama haravuka ayandi ma university ya mbere y'Ingozi mu 1999 hama izindi zirazirako. Ubu rero kugira yuko twe twigisha mu university ushobora gusanga wigisha mu university atandukanye. Ni ukuvuga ku mwaka araheza abanyeshuri benshi cyane. Nico gituma na leta yaciye imigambi iravuga ati mwebwe rero ukuntu twamenyereye yuko abanyeshuri baheza bakaca bibaza gukora muri leta gusa, ivyo bintu tubihagarikire. Abantu bibaze yuko umuntu aja ku ishuri kugira ngo amenye ubwenge bwo gukoresha mu bindi cyangwa kwiyumvira ibindi, kuko leta ntishobora guha akazi abantu bose. Mugabo nimba waragiye ku ishuri waratahuye ukuntu burya bwenge ufise ushobora kububyaza ikindi kintu, kuko urazi kwiyumvira, warize guharura. Nico gituma nkowe usanga hari iwacu abantu benshi bariko bijukira kurima, na je ndarima, Perezida ararima agafata isuka, kuko murazi kera bavuga ati uwukize akira isuka. Hari imigani twebwe mu gihugu tuvuga tuti no kuyisezerera, kuko niyo yatuzingamitse. Umuntu agatera imbere gatoya akaca arabi wabo ngo sinshobora gusubira kuduka. None ko ariho hagukujije, ubu rero ushitse ahantu bazitara wibagiye kuri wanyu batazitara, nayo kutojyanayo ko mvo wateye. No murumva hajya kubaka societe no guhindura ivyimviro by'abantu. President nawe akunda kuvuga ati turakwiye guhindura ingendo no kwimvira, uko twamenyereye gukora tubihindure. Nico gishobora guteza imbere igihugu. Hajya abantu badahinduye the manner to do things, mu kwimvira societe ntizishobora gutera imbere. Rero nibaza intambwe leta irimo no kuyumva mukayishigikira. Murabona ngaho ukuntu abantu bose bari muri bahinduye ivyimviro mu iterambere. Umwe wese akeneye kuvuga ndakora, hama ikivuye mu ngufu zanje ndakiryoherwemwo, ngico shaka, ngenderaho shaka, ntanga amatagisi. Ayo matagisi nayo bayubake aho nca hase neza. Nico gituma mu 2012 hagiyeho ikigo kijejwe gutorokanya amatagisi. Nagira ndababwire yuko muri 2015 amakungu afatiye Ambassadeur igihugu, ikintu cafashije igihugu ari uko bari bamaze imyaka 4 batoza amatagisi.
hama hajya bavuga ati ukuravye cyane agutera kwambara. Ico gihe twari tugeze nko kuri 55 ntitwari bwashikana 60 kwijana y'ubu torokanya amatagisi. Ariko tumaze gufatirwa ibihano bace basansibiliza barakwiza hose baraca ubwenge no uvuga perezida yakugenda rero avuga ati nta kibera ubusa baradukanuje. Ubu bageze ku 90 mengo na kabiri na kangahe kugutororokanya amatagisi. Hamagenda abwiye yuko burya ibihugu byose nibi biteye imbere burya bibeshejweho na bene byo biciye mu matagisi ntagire umuntu azobabesha. Burya rero murabona ibihugu byacu byarabayeho bitazi ikintu cyo gutoza itagisi cyo kivuga kubera bironka imfashanyo. Twekera hari bitaduwana yaratoza ama gashira ku mufuko ama agatanga ibyo ashatse murumva. Nico bituma ari guhindura ingendo kugira ngo dushobore gutera imbere. Amashuri rero nibaza yuko nukuri hariho aho usanga nukuri hakiri ishuri giteye isoni kubona, ariko iyo n'imigambi nukuri ya leta yashize imbere ihamagarira abantu amashirahamwe gufasha leta ija mu za mbere kuvyubaka. Ariko igihugu turavye ingorane caciyemwo jewe ariyo ndi novuga yuko kigeze ku ntambwe nziza cyane, yuko utunenge tudashobora kubura mu gisatiki cyangwa kiriya mugabo igikuru ari kugira intumbero y'abarongoye igihugu kugira ngo bashike kwiterambere. Muri ico gihe bose bagiye hamwe utwo tuntu turashobora guhera mu minsi mu myaka mugo umuntu akaba afise intumbero. Muti amabarabara mugiye mwaratinye gutwara ivyo nagenda kubwira yuko nk'ubu wova ngaha muri Amerika ukagenda i Roma mu Butaliyani ntushobora gutwara. Je narabaye i Roma ngiye i Burundi byamfashe ukwezi kugira nshobore gutwara imodoka kuko umubona umwengo barakugonze, kandi niyo uhagaze kugira utange inzira kubera uwo w'imbere ari wafise priority, uw'inyuma arakuvugira no kukugonga bagakwita igijuju wo uhagaze. Kandi murumva rero ni mico yo guhindura ni mico ariko je nama mvuga ndabibona nkabikritika ariko nkaryoherwa kubona ukuntu umuntu ikintu kibi akibona ko ari cyiza kandi akaryoherwa ati umuntu atazi yaje uhagaze kubera iki. Urumva mugabo siwe wari kugenda ujya rafise niwe yashitse ubwa mbere cyane. Urumva ni ibintu rero byo guhindura imico bitera ubwo umuntu wese ari yakiri. Ariko je ncengira ni urumva ni igiwacu ni twebwe reka dukora uko dushoboye kugira ngo ibintu bihinduke kuko turazi iyo bimeze neza tugerageze duterere umuganda kugira bimeze neza. Kuko uhuye n'umushoferi w'itagisi hari iwacu canke tukutuku yavuye ruguru agaca manuka i Bujumbura aheje mwaka wa 6 akacaja mu ibarabara n'itagisi, ivyo ni byo kuvuga ngo nakabanza kugenda amateko y'ibarabara. Ivyo bintu we yarabirenganye muto kuko wabona ko ari nko mu kirere. Urumva byinshi byo no kubyumva, hariho education, hariho guha priority umuntu n'aba yaravyize ugasanga arihuta ntawumbona, hariho n'abaca kuri amatara ko atawumbona. Ivyo bintu byose ni education. Burya ibi bihugu kugira bishikaho
ushobora gushika muraraba muriko muraca mu barabara ariko ndagenda cyane ndatebe ni education. Perezida de la République niwe avuga ati turageza aho twubaka kwiyumvira kw'abarundi bakava mu byo bazi ko bari bazi ko ari byo bakiyumvira ukundi kuko ivyo byo byabashikanye kuri ibi tubona. Reka no twibaza ukundi dushobora kuja hamwe tukibaza iterambere kugira ngo twese dukorere hamwe turyoherwe n'ibi tubona bimeze neza, hakuvuga ngo ahandi ngo ni sawa gira sawa iwawe nawe. Ni uwo mugambi. Ivy'amabarabara turafise imigambi irashe kubaka amabarabara kandi no kuri novuga yuko nko hagati mu gihugu burya hariho ama province menshi tumaze kuronka amabarabara y'ikaburimbi atahoraho, donc ariko arubakwa hama ayakera ariko arahera. Murazi yuko kubaka amabarabara ni ikintu burya ni ikintu kizimvye cyane ku gihugu, abantu ntibabimenya burya birazimvye cyane. Nico bituma Perezida de la République yashitseho aravuga yuko azohana amakompanyi aba yarakoze barabara rikacerera mu myaka 5. Ati none abari babijejwe gukorana iyo ministeri mwakoze iki kugira ngo murabe neza yuko ibintu vyakozwe neza. Murumva rero yuko imigambi yihinduka yo gutuma abarundi bene wacu umwe wese cyari karakora agikora neza kugira ngo kirambe mu gihugu. Ubutunzi muri rusangi igihugu ni nyabagendwa, turahamagarira ingenzi, turahamagarira bene bitahe kugira baze. Nababwiye ko hariho ibisata byashitsweho kugira ngo byorohereze mvuze nk'akarorero nababwiye abo bagwiza tunga n'abantu bariko baragira ivyo bita no kuvuga kuja hamwe na leta, abikorera utwabo bakaja hamwe na leta bagakora umugambi, ivyo bita public private investment. Ivyo rero ni ibintu navyo bitahoraho, ari byo bituma abene imitahe bo hanze bashobora kuza bakaca bajana hamwe na leta hama gashobora gukora umugambi ushika nko ku myaka 20 hama abo bo hanze bagakuramo ibintu byabo hama igihugu kikaguma kibandanya n'uwo mugambi uba washizweho. Pastor Karenzo nawe yabajije ibibazo ati ko muri ko muraduhamagarira kandi tuzi yuko bikigoye kwinjira mu gihugu, ati hariho njane n'ikibazo ca kabiri n'abacikwegera ko ibintu none ivyo bintu bizogenda gute abagwiza tunga baje. Ego ivyo leta hari ikirakura amaboko mu mpuzu mu kurwanya abantu bagira ibiturire. Murazi yuko ibiturire burya niwo mwansi w'iterambere mu gihugu, kuko ibiturire bituma ari abantu bakeya batera imbere kubera barivye abandi. Nico bituma son excellence nyene cyubahiro Perezida w'u Burundi yahagurukiye hasi amaze no kwerekana uburorero kuko n'umuminisitiri aramukura igihe asanze ivyo yamujejwe bitajanye n'ivyo yakoze mwisesagurwa ry'itunga ry'ikigega yamujeje nka nimero imwe y'aho hantu. Ubwo rero n'uburorero twovuga tutari tumenyereye muga twoshima cyane nk'intambwe iriko irakogwa kugira ngo ibyakozwe kera mu bijanye isesagurwa ry'itunga
rihindurwe. Muri ivyo hariho amategeko menshi amaze gutorwa kandi amaze no gushirwa mu ngiro, nk'ayo kwegeranya uburyo bw'igihugu mu gisata kimwe. Kera igisata carakora kikigumiriza amahera, ubavuze ati amahera yose aja ahantu hamwe, hama we nimba ufise ivuriro amahera yose mutoza azoja mu kigega ca leta, hama ikigega ca leta naco kigaruke kiha amahera muzokoresha mu mwaka uza. Mugabo ushobora gutoza ushira amahera mu kigega cawe, hama ngo uce usaba kandi muri budget y'igihugu yo mu mwaka uza ngo ni mumpe wayo watoje nawe yagiye. Murumva ariko arahinduka utuntu twinshi twerekana yuko ibintu biriko biragenda neza. Ama kumva yuko kwinuba abantu baje wabivuze mu bintu no kuri aeroport abantu bakagorana bakagira ibiturire bakagora umuntu kwinjira canke bakavuga ati riha iki canke kiriya nka visa. Murabizi yuko mwese ugiye mu Burundi ukaka iki tabo c'inzira c'Abarundi barakiguha, hama ico kiragurwa n'umurundi ari hano yarakigura. Wera niwo gajanye amadolari hamuvuga ngo niwo kigura ngo rakiwa kubera c'Abarundi no nganda biziye muri ko maranuvira ku passport y'abanyamerika ndabizi ko muyiri. Ivyo rero nuko ibihugu vyubatswe, ivyo onya sikuvuga vraiment ngo Abarundi bavuye ngango bakagenda hariya ngo leta ngo cibanga ruja no rupapuro rw'inzira rugugwa kuko rukorwa nago ku mahera. Ivyo nibaza ko mu vyumva ari ibintu bisanzwe. Hama ico gihe ni wewe ucumenya uti mbega ndagikoresha gute. Je muri ambassade Abarundi iyo baje gusaba visa akazana passport y'Abarundi bambe y'Abanyamerika, umuntu ndamubaza none ko umurundi urafise passport y'Abarundi kuko iyo wonye ugenda gusa nta visa basa, akaca ambwira ngo yango cengo ngushaka ngo ibintu biri seriye ngo ngende nifitiye ngo passport y'Abanyamerika. Ndavuga ni sawa kuko navuze ni mbega mwebwe ngaha kino gihugu kirabemera kugira nationalite zibiri. Ivyo rero nuko biraba no kumenya amategeko y'ahantu muba, kuko nko muri Canada ndabizi barabarekurira. Ni kuvuga urashaka kugenda muri Canada ukerekana passport y'Abarundi ukagenda mu Burundi bagashami kidodo yuko winjiye, hama ukace ufata passport yawe y'Abarundi bagashami kidodo yuko ugarutse, hamushitse kuri ku mupaka wa Amerika bagashiramo kushitse mu y'Abarundi kubera buwemera double nationalité. Alors igihugu rero kitazemera, je nambira nawe ni wacu abanyamerika ngaha nabiganiye bana muri amategeko yanyu uko yubatse, nta Murundi tuzokwima passport y'Abarundi ari Umurundi mugo ukuntu uzoyikoresha ivyo niwe wimenya no kumenya amategeko yo ngaha yuko agufata, kuko ushitse hajya kuri aeroport ngaho baca bakubaza ati wewe uvuye ndabona wasose na ni y'Abarundi kubera ugiwanyu. Okay, uhuye n'umupolisi atari vigila arashobora kukureka, mugo uhuye n'umuntu ugarutse aca kubaza ati mbega yereka entry. Akacaona entry wayigize kwa bashizemo gusohoka, bakaja babona uragarutse hatarimo entry bakaja bakaza ati none wewe kuva wabo dusohotse burya wigumiye mu kirere none uragarutse ntiwigeze ushika. Urumva rero ashatse yo gufata nukuraba neza rero muri ivyo uko mushobora kubikoresha. N'ahandi twe turahamagarira Abarundi kugira passport bagiye, hari naho tubaha ibyo bita igitabo c'inzira kigufi c'amezi 3, no kuvuga kivuga travel document kugira ngo ugende hama ushitseyo ubu ufise amezi 3 yo kugira ngo ucurondera passport ni ugarukane niyo mugabo uko uyikoresha ushitse ngaha ivyo twebwe nitubimenye
donc kuri aeroport rero abantu bariko baragerageza kubateza imbere gukuraho ivyo abantu baba baramenyereye. Abarundi murazi ko barakunda kuganira, none ntatwukuye hanze gutyo onya, ariko ubunya amakamera iki bariko baragerageza kubikora neza kugira bashobore kubirwanya. Nuko noshobora kwishura mu ncamake ibibazo, ariko uwo batanyutswe ubunya ndibaza ko tumenyanye, ndabaha contact zanje, murashaka kumpamagara kibazo canke kiriya, tukabandanya dusiguriranira kugira ngo dufashanye, kugira ngo tumenye aho tugeze niyo tuja. Nkuko perezida avuga ati turi kumwe twese birashoboka. Murakoze. Abakurikira bafite ibibazo, Isabel abahe microphone, kandi twasaba yuko atwandikira n'abafite ibibazo kugira ngo tuhite tugira ko tutabanza kurindira ngo bashire amaboko hejuru. Uriya mama niwe yatanguye. Murakoze. Bandika Josephine Emma, turabashimiye cyane kuba mwabashije gusa kubana natwe. Muranyihanganira, ntabwo navuke mu Burundi, ikirundi n'ikinyarwanda ntabwo nzi kubitandukanya mu magambo. Bore nkurya ijambo mutuma muraza gusobanura rivuge mu Congereza. Murakoze. Ikibazo mfise ni ku kijyanye n'imyidagaduro hagati mu gihugu ku gisata c'umuziki. Iyo turiko turareba mu gisata c'imyidagaduro turabona imikino itera imbere cyane, umupira w'amaguru, umupira wo kwiruka n'ibindi, ariko twagenda kuraba mu gisata ca muziki tukabona kiri hasi cyane rwose. Ibyo bigaca bituma nk'urwaruka cyangwa se nk'abandi bakiri bato baba bafise izo mpano zo kuririmba, zo gukora n'utundi tugenegene badashobora kugaragara kubera yuko zidasakaye cyane. Ese leta hoba hari icyo ikora kugira ngo ikuze izo mpano muri music kugira ngo babashe gutera imbere? Ko turabona abaririmbyi benshi baririmba neza, bakora neza, baba artiste, ariko ntabwo tubona bariko baragenda batera imbere ngo basakare. Uca usanga no mu Burundi bakunda kuririmba indirimbo zo ku bindi bihugu, kandi Uburundi bufise indirimbo z'iwabo, haba mu gisata ca gospel cyangwa se ca kindi miziki isanzwe rusangi cyangwa se y'akaranga. Ugaca usanga rero bariko bararikina indirimbo zo mu bindi bihugu kugira ngo bakine bavuze indirimbo zo hagati mu gihugu kugira ngo cyamamare. Sinzi ko icyo ngicyo ari cyo leta igikora. Ikindi ni ku bijyanye n'abana, nk'uko mwarimu yabivuze, narize ku bijyanye n'ikangura ry'abana mu mikurire kugeza mu bukure. Ndabandanya no mu by'amafamiye, family structure and family studies. Umwana kugira ngo agire ubwenge cyangwa se akure, nuko abasha kuronka ifunguro rihagije akiri mutonya, akaronka ubusabane hagati yiwe n'umubyeyi no muri community n'ibindi byose. Mwavuze ko bariko barashishikariza uburimyi kugira ngo igihugu kironke umwimbu. Ese ni kihe kintu hagati mu banyagihugu bo hasi mu bigisha kugira ngo bamenye uko bakwiriye kubungabunga abana bakiri batonya kugira ngo bikangure ubwenge bwabo, babashe kugenda ku ishuri bige neza bamenye ubwenge? Ikindi, nuhe musanzu natwe turi hanze twotanga? Turafise ibyo tuza gukora, ariko se niyihe nzira byo tworohera kugira ngo tuze gutanga uwo musanzu, twigishe ababyeyi bamenye izo nshingano z'umwana n'umubyeyi kugira ngo wa mwana agenda ku ishuri, wa mwana bari muri sosiyete aze abone ibyo akeneye. Ikindi cya gatatu ni ku bijyanye
bijyanye no kugerera igisagara gisa. By'ukuri iyo turiko turabona ku mafoto igihugu cyacu turabona hariko amazu abantu bakiba mu tuzu twa nyakatsi bacyubakishije amahema ibiti ibintu nk'ibyo, ugasanga mu gisagara hagati harimo amazu atari develope, utuzu turegeranye cyane umuntu ntabona aho anyura. Nko mu guteza imbere igihugu n'iterambere no kugira igisagara gisukuye, nabyo biri mu nzira nziza bikurura abanyamahanga kugenda gusura icyo gihugu kugira ngo bashyiremo n'imishinga yabo igihugu gisa neza. Sinzi kuri icyo ngicyo leta iriko irakora iki cyangwa se izokora iki kugira ngo igisagara gise neza kibe very attractive. Murakoze cyane. Nanje ikibazo canje ku kazina kwanza nitwa Ndayisenga Miliyani, naragiriwe amahirwe kugenda gutemberera mu gihugu mu mwaka uheze. Inyuma y'imyaka 30 siho navukiye mu mahanga, ariko naragiriwe amahirwe kugenda kuhatemberera mu mwaka uheze. Rero nanje nagomba mbaze ku tuntu tumwe nabonye mu gihugu. Hari ikintu jewe nabonye umengo ikibazo ku bijyanye n'ibintu byinjira bisohoka n'ibyinjira mu gihugu. Mwavuze ko perezida yuko agomba agire uburimyi buje hejuru. Mumbabarire ikirundi ndagerageza rero hari ijambo mwakoresheje niba ngwinda kugira gute bikagira gute, icyo kirundi jewe sinagitahura. Rero tukaba tuzi mu Burundi ko atabintu by'ibifungurwa bisohoka hanze. None bantu bazoshaka ko ibyimburwa byabo ego barye n'amafaranga mu mufuko bizogenda gute, kandi mu gihe igihugu cyacu cy'ubundi tuzi ko kidasohora ibintu by'ibifungurwa hanze ngo bigurishirizwe hanze. Ikindi ku bijyanye n'ubudandaza nyene, ibintu byinjira n'ibisohoka n'ibintu by'impuzu, ibirato n'ibindi turabikora ngaha muri Amerika, ugasanga ni ikibazo kinini cyane kubona rero turagurira ibintu mu Burundi tuba guteza abantu b'iwacu imbere, ariko bikadutangaza ukungene tugenda kurungikisha ibintu mu kindi gihugu twebwe muri Tanzania, kuko mu Burundi mutatworoheza ku bijyanye no byo kurungika ibintu. Nimutwohereza kabisa na gato, ugasanga tugiye gutanga amafaranga ahandi twayatwaye mu gihugu cy'iwacu, agakora imigambi mu gihugu cy'iwacu, ariko tukatwara ahandi. Ikindi ibintu nyene nk'uko turungika ibintu mu Burundi ugasanga turabicishije ku mameri yabitwara, ariko ugasanga birashije mu gihugu barabifashe, ugasanga barabifashe ngo dutange n'amahera umurengera. Ni bya bindi bavuga. Okay, rero turasaba kabisa icyo kintu murabikungene mu kidukorera kabisa abadandazi ibintu bisohoka n'ibyinjira kabisa mutworohereze kugira ngo tuza ducisha mu gihugu cy'iwacu nyene. Next question now. Sawa, murakoze cyane. Uwabishikirije ni Elias Sinanko. Ikibazo cyo cyambere yabajije ati yabakurikiranye banyakubahwa aho batangura kuvuga ati wavuze yuko Abarundi bose baba ngaha utarabamenya, ati bikeka ko kuba ari uko ukiri mushasha. Ati none ni iyihe nteguro ufise yo kuzokora kugira ngo ushobore kumenya ndetse n'igitigiri cyawe. Ikibazo cya kabiri, hari ikibazo caje kivuga kiti uti nyakubahwa Ambassadeur userukira Uburundi ngaha muri Amerika, wavuze yuko muri kano kanya muri Amerika ata diaspora ihari, hari ishirahamwe ryigeze kubaho ngaha ryitwa USA, rikaba ryakora nka diaspora kuko Abarundi bose bari baririmo canke barigiyemo, bababwira ko ari ishirahamwe riserukira ari ishirahamwe rya diaspora riserukira Abarundi ngaha muri USA. None iryo shirahamwe rigiye kuzofutwa canke rizohindurirwa izina? Murakoze. Sawa, murakoze kuri ibyo bibazo muheje kubaza.
Josephine na Marianne na Elias. Bon, mbere kuri Josephine yavuze ati ataravye hariho ukuntu ibyerekeye imico kama mengo ntibiteye imbere gutinda usanga baririmbye ahubwo aho guteza imbere imico n'akaranga k'ikirundi ugasanga ahubwo bariko ririmba bakoresheje iyindi mico. Mu Burundi nibaza yuko bariko baragerageza guteza imbere ico gisata. Burya ku mwaka hari ibyo bita ngo musique, aho bagira ihiganwa ry'abari mu tugenegene, ry'abari mu buririmbyi, kugira batoremwo abambere buri mwaka. Ico neza ko imaze nk'imyaka 5 canke irenga. Ivyo rero ni umugambi wo guhimiriza abarundi gukora indirimbo bacishije mu mico yabo, hama baratanga uburorero. Abo bantu barazwi, baceye ni indirimbo nyinshi zihari usanga ziri no kuri ngurukana bumenyi. Rero ico gisagara kirahari, hariho na ministere ubushikiranganje bujejwe akarere ko mu buseruko kakajejwa no gwaruka n'inkino n'imico kama. Urumva hariho igice n'ukuri cy'imico kama, kandi burya n'ubu twari twagerageje, bari batumiye abaririmbyi babiri bari kuza kudufasha guteramisha no munsi mukuru. Babatumiye batevye, hama bice biragorana kugira baronke byose vyangombwa kugira bajane kugira baronke visa n'ahandi. Aho rero muri iyo ministere utumiye abaririmbyi ntushobora gutumira umuntu wari we wese. Uvuze abaririmbyi usanga bafise muri database y'abaririmbyi bashitse ku rugero rw'indirimbo zabo mu guteza imbere igihugu, imico. Rero ivyo baravyijukiye, barahimiriza cyane ugwaruka, kuko kenshi usanga ugwaruka ruryoherwa no gufata ivyo rubonye rukaca rugira umuziki, ariko ugasanga akaranga kacu bariko barakibagira. Intambo i Burundi hariho amashirahamwe yigisha ivy'intambo, kuririmba, washaka bakagira akanabikuramwo uburyo. Ugasanga abanyeshuri bagiye hamwe bakaca bagira izo ndirimbo, hama habaye iminsi mikuru nk'uku bakabatumira, mugabo bakabaha n'agashiruka bute. Ivyo vyose ni uburyo bwo guteza imbere imico n'akaranga k'igihugu cacu. Hama mwajije ati none abana vyogenda gute kugira ngo babafashe hamwe n'abavyeyi babo cane cane mu misozi, kugira bamenye yuko burya imyaka 5 ya mbere ari imyaka ikomeye cyane kugira ngo ishobore novuga gutanga intumbero ahanini yica umuntu azovamwo. Burya imyaka 5 urahapfira cyangwa ukahakirira. Rero hariho amashirahamwe mpuzamakungu ari Burundi, hariyo n'ay'Abarundi akorera muri ico gisata cyane, bahereye n'ivyo bokwita imfungurwa ndemamubiri zituma umwana ashobora kuronka vyangombwa, harimwo ahubwo n'ibikoreshwa mu kungura ubumenyi, mu guteza imbere ubumenyi. Donc ugasanga hakaba ari izo ntumbero z'uko bafasha abavyeyi mu kubigisha gufungura ibi, mu kubibaha cyane cyane bantaho nikora badashobora kubironka. Hama bakereka abavyeyi babo amati cavuze, ivy'umwana yurya ubwa mbere bituma agira ibyo kwita croissance, donc akura physiquement mu magara no mu mutwe, bikagenda bijanye ivyo. Hariho amashirahamwe rero ahari, hama muri bushikiranganje bw'amagara y'abantu nahone hariho ibyo bahimiriza ku miti, ku bicanco bitegerezwa, bagahimiriza yuko abana bategerezwa kuronka incanco
izo ntumbero leta irazifise kandi irazikorera ko cyane. Hama uti none twe twumufasha gute mbega ico gihe nibaza uko nico dutegerezwa kwibaza ukuntu mushobora gufasha. N'uburyo bwinshi mushobora gufasha mu kwigisha, mushobora gufasha mu buryo uti byogenda gute. Je hari abo tumaze gukorana kuva nshikino bambwiye ko bafise umugambi gukora gutega basha uko ugufasha mu bintu byo kwishuri, mu bintu vyerekeye ibitabo. Abo bantu twaravuganye, ndavuga nti hari i Burundi naho hariho amashirahamwe y'Abarundi ari hariya usanga afise iyo ntumbero. None mwebwe ko ngaha mufise namwe iyo ntumbero mukaba muba muri Amerika, reka ndabashire hamwe ni contact n'abo bantu numva mufise intumbero zimwe, hama mwebwe mubafashe mubahe ibyo bikoresho, hama babishira abo bantu babikeneye, hama mwe mugiye muje kuraba ko babibahaye muje hamwe. Donc nibaza iyo ntumbero niyo ishobora gufasha, kuko we hari naho mu byo uri kurakora bishobora kukugora kugenda hariya ngo mara amezi 3-4 uri kurashiraho ico no kwita programme yo gufasha. Mu ugasanga hari abandi nabo hariya bafise iyo ntumbero. Nibaza rero yuko twe nka Ambassadeur dufise ubwo ruhara gukugira iyo linkage y'abantu ivyumviro vyabo ngaha uko bashobora gufasha n'abandi basanzwe babikora hariya. Hariho n'abandi bagira ati twereka tubafashe bashikane iyo migambi yacu tubona mu ngiro, mu gutora abantu bakwiye gufashwa cyane. Uko rero niko buryo, nico bituma nababwiye ubwa mbere ni mission ya mbere ya Ambassadeur nico imaze yo kugira ifashe abantu bene igihugu baba ngaho hantu no kumenya les opportunités zihari mu gihugu nuko boshobora kuzifashamwo aho bari. Hari naho bidasabwa yuko utegerezwa kubayo, mukuru ashobora kugira icyiyumviro ukakigira amugiye muri vacances mu ruhuko ukashobora kuvugana n'abo bantu bakaba baragutorokanije abantu bakeneye nk'abavyeyi, hama ukacugenda ufise indwi imwe ukacutanga ibyo vyigwa. Ivyo turabishikira cyane, turabyankuraje cyane kugira ngo abantu bari ino. Je namambwira abantu nimwibaze ngo gufasha igihugu ngo ni kujana ama miliyaridi. Ico ukora cose uba uri kurafasha igihugu, ukivuze neza uba uri kurafasha igihugu, ucigishije umwana wawe uba uri kurafasha igihugu, ushoboye gufasha umuntu hari ukamubwira umugambi mwiza bishobotse ukamuha $200 kuwukora uba uri kurafasha igihugu. Ariko tugiye hasi, tugiye twese hamwe dushobora gukora ikintu byo kugora wewe naho ushaka kugira ugukore cyangwa ubishikiko. Mugi nguvuze umuntu wese ari shiramwe giwe ari kugatwe kiwe icyo bari karakora cyose leta iragishirikiye kandi iramuha no vuga ukuntu yo gikora. Cyo bituma je mvuga ni ubuserukizi buri ngaho kubera ibyo. Muga kenshi niba dukoresha rumva nibaza ko dukoranye dushobora gushika kuri byinshi, umuntu wese agashika ku cyumviro ciwe bikamera neza. Hama yaciyabaza n'ikibazo kindi aravuga ati byerekeye isuku mu gisagara vraiment ntigisa neza. Nagara kubwira yuko muri Afrika y'ubumanuko bwa Sahara, nagara kubwira yuko igihugu ca mbere ari ca mbere ku isuku mu bisagara. Wavumbwira ngo nkeka kubera ico wacu tukivuga neza. Nagera nakubwire yuko nukuri n'abazungu barajorega bakavuga ati ahantu mukoresha nko muri meri ya Bujumbura bakoresha abadamu mu gukubura ibarabara. Abazungu rero bamenyereye ko ngaha kubura bijya biduga urabibona bigenda birakubura bikayora bigasuka urabibona, bakabona abandi bariko barakubura bunamye bavuga ati ibi naho
ntaho twigeze tubibona kandi ni byiza kubona nimba mutarashika kuri iyo ntambwe yo gukoresha amamashini mugabo ingufu z'abantu bakabitubwira ati natwe bijya twashikiye amamashini ibintu twabikoresha intoki. Urumva rero uwo mugambi urahari ukugira isite yacu nka Bujumbura gisagara gisa n'urwatsi rutoto ko no kuvuga gutera ibiti ahantu igisagara kibona. Barashizeho itegeko ry'uko umuntu wese yubatse kubaka urugo ategerezwa gushirako amatara akabonesha kubera ta systeme y'amatara hose aho uca yari mugo umuntu yubatse nashije ngaha amatara aboneshereza imibarabara bigabanya ubusuma bigabanya ububandi c'est ça. Donc muri sécurité urumva uce bishoboka. Donc ivyo vyiyumviro birahari ariko rero tuvuga tuti mwebwe mumaze kuba ahantu muzi uko ibarabara rishobora kuguhurwa murashobora kuja hamwe zijya kamyo sinzi amahera zigugwa nazo ndabaza kuko navyo ntoshobora ariko mwe muri ngaha mugiye hamwe 2 3 4 5 mushobora kugira ishira hamwe bivuga muti turagiye twabonye aho biri ivyo byuma turazi uko bikora reka twigishe bene wacu mugire gutya ahase neza. Ariko nibaza yuko abajejwe isagara intwaro yo hagati iriko irahimiriza ubu hari abantu bari barafashe barubaka uko bishakiye ku mabarabara nkuko babizamu burahuca. Itegeko ryarasohotse mu minsi yahera ryaragiye mu ngiro ubu no kubwira yuko no kuri mu gisagara habona ubu ushobora kuca ngaha anya ibande y'ibarabara ukarengana hama nkajya hagati mu gisagara ubu baravuze bati umuntu wese iruhande yiwe nahashire ico bita pavage kuva kwibarabara n'imbere y'inzu yiwe hangana naho akorera nimba ari kuva ngaha na hariya aho hose ushikane kwikanivu kumuvo ushikaneho kubaka. Urumva ivyo byose ni ibintu buke buke mu buryo buhari igihugu ariko kiragira imigambi yo kugira ngo igisagara ejo uzogendeho ubone nkuko ngaha anya uva mu ibarabara ukace winjira mu nzu yawe mugabo uciye ahantu hakoze. Rero mvuga nti abantu bari hanze mu uruhara runini cyane mu kwerekana no gufasha mu cokorwa kuko uri ahantu biri be curious aho uri kuko igihugu cyawe ntikirahashika. Rero ushobora kugira icyiyumviro uterereye kugira ngo igihugu gishobore kwiyunguruza mu nzira nziza urabiye aho uherereye. Hama Madame Mariam nawe yavuze ati nyuma y'imyaka 30 naragiye mu gihugu ati nabonye tuzagenda neza ku bintu byerekeye kwinjiza ibintu gusohora ibintu ivyo bariko barabikorera ko cyane uti kwinjiza ibintu ivy'iwacu ugasanga bigiye gutekererwa hanze kubera hanze uti baratworohereza bakaca babizana. Nashaka gushimira abarundi ngaha ukuntu bamaze kwiyungunganya mu byerekeye kwikorera twabo no mu rudandazwa. Ejo nshitse naraciye ahantu hari cyo no kwita aho badandariza ibifungurwa baramye ko ngaha anya abarundi bamaze kuja hamwe bagakora cyo no kwita transportation companies. Baramye ko ariyo kurabira hamwe abana byo bita daycare. Nibaza yuko nimwe twahera ko iki gihugu kiratanga hari ibihugu abantu babamo badashobora ataruhusha bwo gukora imangazini bashobora kubona bitabaye ivyo and despite your citizenship ivyo mu bimenye aha rero ushobora kuvuga uti ndashobora kugira ikintu nk'uwo ari we wese ni ikintu cyiza cyo gukorera nashimira abamaze gushika kuri iyo nama kandi namwe mubifate nka nkama yuko ari byiza cyane. Nabonye African food store ndajamo ndabona n'ibidandazwa byanditse ko Burundi byanditse ko ibihugu duhana imbibe. Ndavuga nti rero ni byiza yuko natwe twogira ingufu z'uko dushobora kuzana ibiterwa byacu ko wumva tumaze gushika aho dushobora
kuronka aho tubishikana tukabidandaza ega tuzoba turiko turagira ico no kwita marketing y'igihugu cacu ku biterwa byacu hama twafashije ababirima hariya kuko mwebwe mushobora kurima hariya mushobora gufasha mu kurima kuko mwe murazi ngaho yuko iwacu bakirimisha cyane isuka hama muraza ahantu harimye abantu naho b'igihumbi imashini yashobora kuharima mu minsi 2 cyangwa umunsi umwe murumva kugwiza umwimbu bice bigaruka hahandi nyene aho warimye hatoya ukarima hatoya umwimbu naho byera imvura ikaba yaguye neza uguma ari muke uravye yuko wari kurima ahantu hanini kubera ukoresheje murumva ivyo bintu byose ni ibintu byo gufashanya kugira ngo aho tubaye dushobore kuhateza imbere turavye ivyo aho turi niyo tuva ibikenewe. Kuri ico kibazo nshobora kuba ntatanze inyishu itomoye kuko murumva ni it's more technical. Je nibaza yuko muzomfasha ikibazo kiboneka nshobora nanje gushikiriza ubushikiranganje ubijejwe hama tukaraba yuko ivyo bintu bashobora kuvyorohereza kuko nanje ndazi izo magazine nagiyemo no kubwira yuko ntanezerejwe cyane no kubona ibidandazwa by'indya ubufu ibiki nzi yuko n'ibihugu nkeka twoba duhana n'imbibe tarima cyane gusoma ico kintu mugasha ntace nsanga ahubwo bashaka kuba bikura mbonye mugabo kace urumva hari ibintu byose n'ubwenge natwe dukeneye gukoresha ubwenge namwe ndabasabye mukoresha ubwenge mukorohereza ibintu bishoboka hari naho packaging nkeka challenge mugaga muraza mu mashini ashobora gukora ivyo bintu ifurazi ko ushobora kuyigenda itomate urazi ko ushobora kuzigenda ukazibona c'est ça urumva twungurane uburyo n'ubwenge aho duherereye kugira ngo natwe tugire akamaro yaho tuze turagira critique gusuta ibintu kubera hari naho umuntu abirima atazi uko yobishikana mugabo urazi ko yobishikana urazi naho bidandaza urumva cyane nibaza ko dukeneye ico bita linkage iyo nayo iva mu kuvugana tukungurana ibyiyumviro kugira ibyacu bitera imbere. Bon, hariho warabajije Elias ko ari ku murongo arabaza ati mwatubwiye yuko mwifuza yuko kumenya abarundi bose ati nikorera mukiri bashasha nivyo ariko jewe ndazi imisi maze naho tuzi nanjye naho tumaze kuvugana jewe biranshimisha cyane niramara imyaka 4 naho nisizoshobora kubona bose cyane tuvugane na bose mugabo nibaza yuko ku buhinga bwa none iyo dutumiye tuze mu nama tuzoze turaza twese tubona tutume twumvikana jewe twatumaze kuvugana n'umushinga nawe Ambassadeur twari bwabona muganda munye na cengeni Pastor na amahoro nitwahora na Samson ubungiza imana tukabonana yambwa tumaze kubonana kuri Zoom nari kuvuga ni Pastor na amahoro murumva rero yuko bikwiye yuko dutumiye inama je numira inama z'abarundi bose kugira tuvugane na bose kuko jewe ndarengeye imigambi je nserukira abarundi bose je singene umuntu azambwira ngo ndiki je mfata yuko duhuye je ndagufata nk'umurundi akindi ndazi hari abari mu migambwe naje ndawurimwo ndafise uwo ndimo idini ndafise iryo ndimo ubwoko ndafise uko ndimo mugabo je ndi ngaha umurundi aserukira abarundi bose rero singene umuntu je azambwira ngo bumva ngo kubera ngo narumvise ngumengo ngo turi ngo mu mugambwe umwe je sinserukira umugambwe ngaha
jewe serukira Abarundi nibwo butumwa mfise bwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu, nk'uko nawe aserukira ari se Barundi, aserukira Abarundi bose, nanje nserukira Abarundi bose. Nico gituma ndababwira ngo tuje hamwe nk'Abarundi tuvugane, twubake, turengere ibintu byose bidutandukanye, hama turyoherwe yuko turi ngaha muri Amerika mu gihugu ca mbere, hama twereke igihugu cacu naco ko turi mu gihugu ciyemera kw'isi yose. Ega namwe mutegereza kwiyemera, ega mutiyemeye namwe murazobemera. Twe tuzi ko mukomeye i Burundi, twe tuzi ko Abarundi baba muri Amerika bakomeye, kandi turabizi ega nivyo. Ega muri mu gihugu gikomeye namwe murakomera, nakazi kanyu nimutakomera. Hama yavuze Elias ati none uzokora iki kugira ngo uzobamenye bose. Je nibaza yuko dukwiye kubaka ico nise ngo mumvuri twese twobamo, ata muntu n'umwe azocitirirwa ngo niwe ata muntu n'umwe yocitirirwa ngo niwe ngo yagifunze. Mugabo twese twokwiyumvamo tukajamo twese kubera duhuriye kuri ico kintu kimwe c'uko turi Abarundi baba hanze, hama tukaca tugira umugambi w'uko twokora ikintu, tukaraba ico twoshobora turi hamwe twoshobora gukorera umugambi hariya mu gihugu. Ico kintu nibaza yuko nk'uko Elias yabaje ikibazo, ico nibaza yuko coce kidufasha tukagira amalogiciel yuko Abarundi bose bokwiyandikamo, hama tukagira igitigiri. Narumvise ngo hariho Abarundi ngo bavuga ngo jewe ngo no kwiyandikisha kubera iki, ngo nogira iki, ariko sinumva icyo umuntu yoba atinya. Nta na kimwe c'ugutinya, sukushaka kumenya umuntu ahari. Mugabo ujya muzungu yari ngaha twabonanye imbere yuko tuza ngaha, yambajije ikibazo nk'ico wambaje muri State Department, ati none kurongo kuserukira Abarundi baba ngaha ni bangahe? Narabuze nyinshi, urumva irateye isoni. Nanje ngacekira Abarundi nituje hamwe twiyandikishe, menye ko dufise ibihumbi bingahe, ni iteka igihugu ico ngakitwa cyatsi bangahe, nawe inyishu nkabazandi Barundi ateoya umuntu namubwira ati je sinzokwiyandikisha. Murumva aho ingorane ziri. Rero Elias nibaza yuko azodufasha igihe twoshiraho iyo logiciel yuko umuntu ashobora kwiyandikishamwo, kugira ngo tumenye Abarundi bahari, ico bakora, profile, igihugu kimukeneye kikagira ati dufashe muri ibi, muri expertise, dukeneye ibya psychology, tukavuga tuti ndamuzi Mariam yarabikoze arabizi, ati plutôt Josephine ati reka arabizi, nkakubaza advice ukampa experience yo ngaha igashobora gufasha n'abandi bari mu hariya. Murumva birakenewe cyane. Hama hari ikibazo ca kabiri ati none ko twumva ico kintu kiriko kiravuka, cyuko twese twoja hamwe ari cyiza, ati twaba tuzi yuko hariho USA yishira hamwe, ati nayo yakora tumva umengo ni yakuye n'Abarundi bose. Ico je nibaza yuko twagerageje kugisigura n'abatwara diaspora n'abatwara USA, kandi twarumvikanye barumva yuko twogira diaspora irimo bose, ko nibaza ko USA itarimo bose, ko je mvuga abandi Barundi bari igituma twoshi abo bandi naho tutobashiramo nitwo kwibaza rero umumvuri. Hama USA ati yavuze ngo uzohindura izina, nibaza yuko barabizi yuko bazohindura izina bagakuramo iyo diaspora, ko diaspora buriya ntizishobora kuba zibiri, kuko diaspora no kuvuga Abarundi baba hanze. Nico gituma kurondera ikintu bose bojamo kubera gusa baba hanze.
bakaca bakora n'imigambi hariya muga ama association afise intumbero z'ingorane bashaka gutorera umuti aho baherereye. Muravyumva aho bitandukanye, ariko diaspora ntizobirondera umuti wo gutorera ingorane aho baherereye, kuko hari handi mashirahamwe mu bisata bitandukanye ajejwe ivyo bintu. Muga no kuja hamwe bakaryoherwa yuko bari hamwe, bakaca bahindukira inyuma bakaraba iyo bavuye ati mbega twokora iki. Donc rero no kuvuga ico ntizofutwa bizobandana ko nibaza yuko kujaho ntijyagiyeho kubera diaspora. Ico cyiyumviro cyo gukora ibintu hariya ryagiyeho kubera hari icyiyumviro bashaka gushikako kandi barakibwiye ndakizi cugira bashobore gufashanya igihe umuntu yitavye Imana. Turavuga ubuzima buri ngaha ukuntu boza barafashanya, kandi ndabashimira cyane kuko barabikoze kandi no muri batiko babandanya babikora. Igihe rero iryo shirahamwe ryo ari nk'umutaka yomenya nk'umurundi akaza akababwira ati ingorane nizi bashaka ati hari ishirahamwe ivyo ibintu bijejwe genda bagufasha. Hazo hariho nk'irindi shirahamwe rifise nka legal aid, abarundi baje ari bashasha. Iryo shirahamwe ry'umutaka ikagira ati ego twebwe burya mwese tuzoja hamwe turabe ivyo dushobora gukora hariya, muga ngaha hari ishirahamwe ngaha riri ngaha rifise iyo expertise bashobora kubafasha. Nico bituma nta shirahamwe riri ngaha ryose rizonikwa, ntihagire umuntu agira ubwoba ngo iryo rizoza rikura ayo yarahari. Muga n'ishirahamwe bose bazojamwo. Koje nimba ntafise uwo mugambi uko nimba nifitiye insurance yanje ngaho kambira ngo tuje hamwe kubera turi abarundi ngo kugira ngo umuntu jenda gura jenda afise insurance yanje. Sivyo? Umva bica bigora gusubira umubwire ngo tuje hamwe ndi kandi c'est ça. Ariko ico kindi murumva yuko atangorane nyinshi zobamo canke zikugira iki ari kuja hamwe kwiyumva kuryoherwa kwiyandikisha ko twese turi bamwe gufasha abashitse abari ngaha turiko turavuga ibintu byariya. Murumva ko vyofasha n'igihugu kamenya ati muri Amerika ni nakatu aserukira agiye muri bimwe nababwira ministeri ifise igisata kijejwe uruhara rw'abarundi baba hanze, hakamenya ati muri Amerika tuvugana na naka azotugira imigambi y'abantu bose baba muri Amerika bifuza gufasha akayishikana. Kuko hari ivyo twigeze kubona muri ministeri, umwe wese agenda ashitse hariya ati jewe nije ntwara abarundi bose baba muri Amerika, hagaca hashika ubundi ngo burya ngo ni jewe, hagaca hashika ubundi murumva ngo twe ngo twumva bari abantu baduserukira ngo bwa ntawe tuzi. Nico bituma ndabahamagariye muri ibi turiko turagira byo gusensibiliza abarundi bose kugira ngo bose bazomenye ko ico kintu kihari, kuko dukeneye yuko mu leta yose abantu bazitorera abantu babaserukira. Nta muntu dukeneye tuzokumva ngo yabaye nome ngo bamushizeho ubwo gutya. Abantu nibo bazinanye, nkene abantu bo ngaha muri Illinois, abantu bo ngaha muri azinanye bazotora umuntu Mr. avuga ati uyu twe turamwemera muri community, azodushikiriza ivyiyumviro turamuzi kujya kwa kera abashinganaye batirirwa aho baba, kuko baba bazi amafuti cyangwa ikibyabo. Nuko nivyo nibaza byavize hama mu yandi mastate y'icyo nyene, hama abantu bazaba batowe bace baja hamwe, hama bace bagera structure ya direction bati turitoreye hamwe twese umuntu. Mugabo ubu turafise nk'indwi zishika zitatu canke zine, kuwa Mungu tuzogira Central na East ibihugu bihurira aho, ivyo tuzogira Zoom kuwa Mungu kugira ngo dushobore kuvugana ivyo byuko tububwira bagasensibiliza abarundi bose bahari mu mashengero mu mashirahamwe n'abatari muri ivyo by'amasosiyasiyo cyangwa amashirahamwe bariho. Mugabo amenye yuko nabo muri ico gisagara hazoba amatora y'umuntu azoshobora kubaserukira. Nibaza yuko ivyo bonya nta muntu ejo azovuga ngo sinabimenye, atari nta uhata umuntu mugabo ntuzovuge kutabimenye. Nico dukeneye. Nibaza ko nishyura ikibazo cya yasi yo iyo sensi nta muntu ariko arayifuta, nta kintu na kimwe kije kiriko kirayifuta, kuko irafise ivyijejwe izofasha mu gukora turavye imigambi bashize imbere.
Voilà, nibaza yuko vyoba nk'ivyo ahanini utanyuzwe mu nyishu nababwiye azonyandikira inbox nk'uko babivuga ngaha tuganire duhane ivyiyumviro abati je sinanyuzwe kuri kirya ngaha kubera mwebwe kugira tuvuga murakoze narumvise ko perezida yaje agashyikira ngiyo muri zande ariko nukuri nk'ubu kubona ambasaderi yigora akaza agashika hano biraryoshe cyane ahubwo twosaba ko ahubwo twosaba ko turaryohewe murabona akanya kabaye gato turaryohewe twari twishimiye ko yokongera akagaruka mbese tukamutura akari ku mutima nukuvuga mu byo twomutura hari ibyoshobora gukorwa n'ibitoshobora gukorwa mugabo akaba yabyumvise ati hari iki n'iki ntidushoboye kugikora kubera impamvu zinizi mugabo yacyumvise rero nk'ubu twashaka ngo bimwe tubivuge n'abari hano babyumve nawe abyumve bigende neza yego ubu ni byiza cyane turasabye ngo azigore n'ukuri azaraza tumwibonera gutyo ni byiza cyane kandi iyi nama nkanje ndayumvise saa 7:20 gusa ubu rero hariho benshi batabimenye ariko ubu benshi bobimenya bakumva bati ambasaderi azoza kudutera agateka ubu niyumvira ko bazosudukana iyonga arakoze cyane nari nkwiye kuvuga nti kaze neza mushyitsi wa kaze neza mushyitsi wa kaze neza hano rakayire urakayire Nagera gushimire cyane muri bivuye ku mutima kuko mwebwe abakurambere nimwe duba dukwiye kumviriza mukaducira umugani wagendanye na kwa gasore arumva neza inarayibonye kwa gasore naranapfunzwe kuberaho Nagirana abashimire cyane turagitanga agasoni n'ibyo kigendera yavuga ubumwe yavuga amahoro n'amajyambere akanabangusha ibisuma agahamagarira abantu kujya hamwe mu iterambere atamuntu n'umwe apfuye atamuhutu atamututsi bose akabahamagarira atamutwa bose mu iterambere neza cyane mumumpera amashyi nuko rero utazi yuko aho muherereye mucira umugani abana abakiri bato mukababwira uko igihugu kimeze uko camye abari ku butegetsi ubu bagerageza gukurikiza iragi rya Rwagasore
we yavuga ijambo ry'ukuja hamwe bati ibidutandukanya tubihagarike kuko nimba bihari ku ngufu zacu ivyoba bitandukanye. Ivyo rero igihugu kiracagenda ku mico cyo gituma twazaga Rwanda mukomeza imico n'akaranga mwigishe abana banyu igihugu kuko naganabwire kutagira igihugu utokwifuriza umuntu kutagira yapfa. Cyo gituma kera moto indamutso mwaramukanye ikintu cya mbere mwagira ati irasu iriyumva niyuje ayo ndafise yumva biragoye kumenya iyuje. kandi n'abakera b'iwacu abo dukomokako bavuga bati batamaze arashuha ariko twebwe uyu mugani twarawusiguye ngo bariya ngo nabona abantu batize batari ngo ntaco bivuze oya bavuga ngo umugani ugana akararo kandi inzira amaherezo y'inzira ni muzo. Burya abantu bacu bakeye abibaza ngo ntibari bize bibaza yuko abantu ngaba bagiye mu ishuri aribyo bita abafilozofe bamwe ba Plato bo muri za antikite za Tugereki ibihangange bajya bari ibihangange bizoze muraraba imigani yose bavuga irafise agaciro n'ubu irafise agaciro kandi izokama kandi no mu bindi bihugu mu zindi ndimi usanga iyo migani irimo biratangaje ukuntu babivuga ariko wagenda hano mu bindi bihugu mu zindi ndimi ugasanga nabiwabo uwo mugani barawufise. nuko rero reka dushimire abatwakiriye ngaha bakaba bakoze cyane. Umwanya wawe muto baravuze ko amasaha mwari mwafashe ngaha yaheze jewe byari kuryohera kubana tuganira tukigumira hano tukigumira twivuga ikirundi tukaba uko inararibonye yabivuze tukaba tuzosubira kurondera akanya batubwirirane benshi bari ngaha batubwira dushobore kubonana turamukanye. Jewe ndanezerewe cyane kubona bene wacu bashiki bacu abamurira abo tungana bavuga ati tuzi mu Burundi wangasanga turavuga mu Burundi twumvikana cyo ni ikintu gikomeye tugira amahoro ya Kristo. Music classic in the GHB studio record. G-Pro on the mix. Esemwiza mama, esemwiza mama. Umve kibondo canje, egera hankubwire, ndakubwira impanuro, reka kugira ubwoba. Abantu baragoye, ewe wangeri yanje. Yeah.
HB Studio Record. G-Pro on the mix. Ese mwiza mama, ese mwiza mama, mve kibondo canje, egera hankubwire, ndakubwira impanuro, reka kugira ubwoba, abantu baragoye, ewe wangeri yanje. Abantu kora ineza bamusubiza inabi, ewe wangeri yanje, wangeri we nawe usa nawe, wangeri we uko ubibona kose urabifata uko urabandanya ukora uzohembwa n'Imana, Imana yo mw'ijuru, ewe wangeri yanje, wangeri we nawe usa nawe, wangeri we yindi mpanuro manda kubwire ntuzokora inabi kuko iyo ukoze inabi